kibuga c'indege rero dukore vlog. Uyu mwana urabona ukuntu aje yaje yambaye. Watwishe man. Your boy is in town, bro. Izo mpuzu wambaye gamuta ngo tugende. Yivire. Hari umuntu yavuze ngo nguvuye ngo mu nda y'indege. Bro, hari umuntu avuye ngo ngiye muri bus ngo indege ni nk'ibus. Reka twigire ngo ngo wayigize bus. Hafu yo kuntu wambaye muta. Muta. Yavuye guhonyora. Ndikukubona umusaza yakubise. Ngo washizemo ngo icyangwe. Hera iki kirato. None azemera tu. Azenda bemera. Naho tuzobendeza. Hewe. Ariko sikunguvu. Kandi uyambaye ukungu bamwita umunyakayanza. Abanyakayanza hajya abanyakayanza babazi ko intuze nyiyaje. Cyo umurundi ariko. Kariti y'umunyakayanza. Umurundi w'umunyakayanza. Nta kibazo ariko ushaka kwakana ko umurundi. Part of my country, in the love my country, Burundi. Ariko indirimbo yawe ndi umurundi ko yahitinze none kutayi. Bro no Burundi habwo nibarabe comment nyene nkorera akantu kora yuko n'abari mu mahanga naribukije yuko uyu mungu asigaye ngo afata indege washa nk'ibisi. Burundi ari by'agaciro kanini. Wipostinge ngo kamenge kinama reka twigire. Reka twikorera ka vlog gatonya. Mungu wacu. Mungu wacu yagumye yifotora niko yirivuye mu ndege. Yo. Natangiye gushuirwa ndageze mu Burundi ndageze. Oyicara ino. Wicara ino. Cheni hano? Nairobi kuna vitu vipi sijui. Ewa vikubwa sana. Uramufana? None. Abara abafana. Yeah. Free airport international Melchior Dadaye. Musaza yari yatutaye nko manager. Umuhungu asigaye yambara neza. Manager. Ngona amashongo azoza. Umusa. Oya gusa nubwo tari mu kiganiro turi muri vlog. Habundi abantu bari bakeneye kumenya ati wewe warubwiye bimeze gute ko bitagaragaye cyane hagaragaye amasanamu. Tubwire basigaje udushishizemo ako gusa. Abakubwiye bakwiye ko nagiye bro. Kwagiye Kenya, tuva Kenya, tuji Kigali. Yego. Uca wakigwa shani ivyana sha. Hose naragiyeyo. Yo Kigali agency man. Kandi rero naradeservinga kwakirwa n'abana beza. Kandi ndarenza. Man Kigali agency. Yo ijya ni ya mbere man Kigali. Hapa ari Glamour dizi ya mbere mu Burundi. Kigali ugezeyo bokakirwa nabajya abana babirenze. Harimo n'abarundi kazi. Aya wavuye wari ikijumbo ngo no wagufotoye. Wongo atanga ifoto. Bararema. Ifoto nziza cyane rwose. Nte fine bro. Bamwita Bervier. Di. Uvuye mu Rwanda ubishaka cyangwa uvuyeyo utabishaka? Nipigwa surprise ile kari boya. Kandi woshitsejo. Uturaza no munsi. Ega batuvuye mu gitanda twiruka ngo diwane ngo arashitse. Tumuriga wacu araje ndakese. Araje kabisa. Arishikiye kuri tere. Agira inzu ya Kenya nsabwa kwishura. Magiye Kenya. Hari nangiye gukora by'akazi nyine k'umuziki. Nyuma bandanya nja Kigali ko nora ifise akazi kanini. Nuko ko Kenya nahamaze amasaha. Muri Kenya karakumwanya muco. Karako gutembera nk'umu artist ubone basi ibindi bihugu. Akona gutembera je no tembera kweli. Artist. Mjana nakazi. Wewe nutembera. Utembera ugafata indege nako. Ugafata indege gutwara muri Kenya. Uriko bivana amafaranga. Ariko inoti nturatangura kuyibona urayikeneye. Je ndacyarondera inoti bro. Ariko wagidutaye mwicangwe mu. Gusa nagafashe bro. Uzobona iki cyangwe se. Nina kugafoto wagafashe wambaye ko. Ewa nakanagafashe. Ngasubira nakandi. Fata nakabido ndabwira ati. Nawe we niwaje wahindutse nka wa wundi mbona ivyo kujya bya. Ni wabaye roza muhando. Baraje bikesi ngo. Wewe mbona wale ndamusize okenza musize ko mbona haje ndoza muhanda. Ayachi abishira gote. Ntabwo yambwiye kuno yishuri. Azotubwira neza na. Azotubwira imuhira. Iwacu. Iwacu hariya. Kayanza cyane Burundi. Bakanda ariko maze iminsi shirako ngo mukayanza mu Burundi. Hari abati bazo bari mu Burundi. Ntabwo dukeneye ko duha music yacu remit.
tuzilimite semvuga ko n'umunyakayanza byonyene gute n'umurundi w'umunyakayanza kandi wazanye n'akayo rero sibyo bro wazanye n'akayo beti reka sha bavuga ngo umuntu agira inzobe ngo bivanye n'ivyo afungura kugahera mahera babone tabia ubu tabia Diwan yatangiye kwigaragaza tabia sasa wewe subiri di abuntu twazanye mu ndege zarambwira ko nzava ngura indege nagaso uwo muntu yakumenya cavuga ati uzozutanga indege yameza ngebro ngura indege kandi aba yantaye ikintu aho ucugira isubira kuzoyigura kandi uzoyiguramo je nzogura indege bro cita Diwan private jet the D1 Diwan agiye kugura indege naenda Kigali bro hakuna mtu bele Kigali byagenze gute nabonye bakwakiriye fresh Kigali banya Micho the best yajyanye abana beza mu legend akomeye Micho the best fresh n'abandi mwe mutabonye bari outside badashima kuja ku mafoto nk'aba mugabane imbere hari abantu badakuna amafoto nka manager nabonye undi manager abwiza bro nakunda kuja muri video ameze Simba nagiye uziko unkate uziko nagiye niyo video ya Diwan Traich kubyara bimeze hari abantu badakunda amafoto menga amfashe neza Kigali nyene isa nahandi muhira yiwanje kumvuga Abuja ni muhira Kigali is my home. Donc you are cooking something big. Yes, something big. Irangiza umwaka. Coming soon. Munda ukora funga mwaka. Kandi rero ukoze featuring usanga nkijya mwakoranye na Soshomura. Ugiye nyene gukubitana n'uzenya n'ujya mugabo. Uramotora? Je munda ukora funga mwaka. Staki twayesoye nk'ubu. Bazane rero ubuzi rero dufunge mwaka. Gifunga mwaka bro. Kandi sitera bwo ni ibyo kuri. Manu zisitaki ko no mu Kirundi hari ata muntu n'umwe atayizi. Ikajari bariko barayivuza. Indirimbo kandi ufise playlist indirimbo nyinshi. Ugiye kuri stage urayihotora. Berve baza ko bariko bakora hera. Ukora. Bavuze gukora kora. Urusanga bakoze. No kuno nibi. Baby ngora kora. No kuno yiri. Gatwe bakora mu ipata. Yiri kwa nyinzara kunda. Akora kunda. Yiri kwa inyota. Yiri kwa inyota akora ku munwa. Yiri wariruka akora ku maguru. Oh my god. Umva umuntu wese akora ashaka ivuga afise. Kandi uvuze kuri bravo. Yego kwe. Kujanya ko kantu yakiyumviriye. Kwe bujya ndirimbo aha. Twobirije umuntu ngo mukure ngaho. Wo kora ushaka. Nimba wiri tafunguye. Tukora kunda kabisa. Wewe wari kuritambira. Wari kuritambira je nakoze ahantu nyene. Wari andajishinga. Diwan. Yes, none igikorwa kizoja hagaragara ryari nubundi tereka tuko turigendera twibere muri vlog nta bundi. Ntagari kuwa kimwe je mfise. Ico gikorwa uvuye gukukinga. Funga mwaka. Ntabwo ari kimwe bro. Haje wakoze ibikorwa byinshi. Batwumvise ko wahuye na Bwiza urumva ebana. Fisi ibikorwa byinshi je bose uvuga Bwiza gusa. Abo planning gukora nkabo nabo na planning nabo ni benshi. Wewe subiri tuone. Mzee wa mahiti. Wewe subiri tuone. Subiri. Umuziki ugiye gutera imbere cyane ari kwera ko. Nakwambia hivi. Yani Diwan saneza vraiment anyway. Je rumano ngoma ndabivuga. Naona kabiri ko mugasa. Naanza muziki sasa hivi ndo tunaanza muziki sasa. Hivi ndo tunaanza muziki. Ile muziki yote tulitoaka bado. Kama morning love kama nini ndo tunaanza muziki sasa. Ndo tunaanza muziki. Yani ile muziki yose yasohotse wowe bifata simple. Ile ni mwanzo bro. Nino ni kwajifunza bro. Nimo kwinjira muri restaurant bakakwakira na amazi. Ukamanza kwinywera amazi utarafungura. Utarafungura bro. Tugira tunywe ure ubu ni ufite icyaka inyota. Micho the best hamubonye kutariya uriya mugabo angana n'imvubu. Yaravyibushemo. Afise aravyibushe kabisa. Nyiri muguye mu nda ntabwo mubanye nyene. Bari muri babandi urazidi abantu bavyibushe kenshi baba mama iyo bakoreye operation nkajya igike kwibaruka. Biragura ko kidonda cyuma hakiri kare kubera afise amazi aca kumava. Aca kumava amazi.
basi igikomere umuntu avyibusha abantu bavyibushe mu nda ibinure amavuta none se amavuta bavuze ati nta muntu harimo amazi mugari haba yarima none bashobora kurima amazi iyo kurima we nta muntu urarima hajya agati wanjye di ko dukunze kubona ba artiste ugasanga ari mu modoka afise nk'ivyana nka 10 inyuma babaririmbye muga icyo kintu tuba ntiturakimubona ko abe ari kwivora inyuma afise nk'ivyana bishika nka 200 ariko ntago bisigura nako umunyamuziki cyangwa muri byo swing ziyo cyesha kwa afise swing we swing yo guheka abana inyuma we nafise ntago ndayigira ngifata muri kazi ntago ndayigira ariko none kumwe mugore wanje ngaye nakabisa bagenzi biba babiri tunaenda fasi murigira munakura raha reka turindire umuziki ujya hagaragara kumbere gusa ari umuti twabintu byo kwakorera problem nyuma guca kafisi ngibye mwese muri abahungu n'ijana muce muhindukira mwese muri abaguca kujya kuntu umukobwa arenganye muce muhindukira guca ingidi yo ni muyi nawo horuraba hazogera igihe tutaraba rero come on bro ikiza nyene kirenganyura kiraba mugabo n'ivyo attention nta munsi ndabona umwigeme afise hari inyuma behind arengana abantu abanigani bamurabe akarimbo ntasohoye karimo amajambo unore bukaririmba ivyo bundi waranciye ko ndi mu isoko sigandari itomati z'abandi kubera ko abantu basigaye barazihonyora umukobwa afise ingida aciye mu isoko ahagaze abahungu bagenda bameze guce itomati ziri ngakuru zabaye ngombwa kohonyora itomati naje siganda ziriya amajambo yangu zaririmba ari rwanje tumutera copyright doje mutana copyright wayavuze tuzoca ngako iwanje no tuja duca ejo waranciye ko ndi mu isoko sigara ndari itomati z'abandi wagiye itomati ukaba wahonyoye ushaka ko yazaza yangurire uyamuhe kubera ko vuba urayishira hanze nijyane ngo yanateye imbere ngo afise studio nyene yo mu nzu nyene umwana n'umwe ashobora kuvyuka kigira muri ntuze uraja kuvyuma naje gusoba mbanza naje studio ukamanza ugakora ivyawe abo tubana nk'abatera induru ukavyura abantu bose nkabavyura amaro ari umwana yavuze ati buryo ngo kamugitondo ngo kararyoshe uravyibuka ngo kamugitondo kararyoshe tuguma turako kantu karyoshe kabusubuye gwe muntu ngo ndagafashe tunatona yazanye isoka bro ngo kamugitondo ngo kararyoshe Bervier ora chomose umutipe afotora amafoto meza uyo muze muramuha amajinyo sigayambara n'amarora azimye sha nimba rinde ivyo bintu ninde yagutayimwe akanote kamuze ko usigaye utagase n'ubwanwa busigaye butindika burya Bervier kera ubwanwa ntibwatindika urabona ko ebana yamaze kugahera tugeze ngaha urabaho hano uhagaze manager yes rero twibereye kuri Kotibu shoboye gutora umu artiste D1 ariko twari tuzi ko azoze ejo byabaye ngo surprise ugeje abamenyesha makuru bose seka ku kibuga cy'indege ibintu twamenye mu ijoro di saa 9 z'ijoro no twabimenye kuze nabimenye sanga kabisa hatari uziko n'abamenyesha makuru bose bari babwiye ko baza kuza badutaye mu premi cyangwa aragiye photographe nakonde nagenda kuri akazi ubundi hakezeraho akantu arakayaga wumva kabisa gatandukanye n'ahandi harimo ka difference ari imbeho yari nyinshi ukaba uje uyambara ikawushi imbeho yarankubise niyibagira bro uziko nifuka ishuka zine Kigali sasa
Chaje wari muri hotel byagenze ngo tubyagenze neza. Yasise bambwira ati wagiye ubwira umuntu uzenye umuseveri ati gyonzanira ico kurya. Uzi ko umuseveri yanari inkoko yose manje ndo. Nageze ubona abanyarwanda kandi manini. Ndakurihangana gusanga ndishe nk'ibumba magana by'abarundi. Acengera imana no muri gashi yishaka ngo ndaza kuyiriha. Wowe urumva waratumye umukozi. Ati gyonzanira ico kurya. Ibintu biharunzanira ubugari niki. Ashazana nk'imeza yose. Imeza yose ndumwe bro. Arichaka n'icyo. Ariko antuka muri rusangi wafashwe neza n'uwakwakiriye bro nico the best warabonanye n'abandi ba artist batandukanye urasubirayo nyuma y'ukwezi wamaze kubona umuryango munini hariya kandi abanyamuziki dusanzwe bagiye turimiryango aho ngiye sanga ariyo kabisa. Kera byari bigoye guhura n'aba artiste ariko ubu uri diwane ni sawa. Ubu byaciyemo ni bon. None ko muziki umuziki ko ari nuziye ko ari business none. Ni business. Udashatse guhura n'abandi nturi muri business. Tukora n'abandi bari muri business niyo twitabura kumwe. Mbese fresh nabo muziki yego ni entertaining mugabo. Wina business. Business komeye. Sinzi ko muri Israel tabura neza nyine ko business komeye. Niho ubona bendi bakitwitwa bakitwita baboye. Bakitwa baboye bro. Bariho nyine. Ntabwo twikunda kabisa ko akanagazi karutunze. Kino kikugaburira bakaca bakwita ngo umuvayo. Umuvayo busigaye buriha. Dufise audience. Abantu badukurikirana. Yego akubonye muri ambassade ya Belgique hariya. Yego. Mzee twari fotoranije ku foto. Byari bitesa kabisa. Agiye usanga nyene. Hari umuntu yanditse edise niwe yanditse ngo ngo na diwani ngo bashikiriwe basi. Ndashaka kubashikiriwe. Urashaka kubashikiriwe. Ndashaka kubashikiriwe kabisa kandi. Babandanya kubisengera bizogenda neza. More blessings. Imana izoheza gira arega ibintu byose ni sawa. Hajya ngumva itiruza gushikuryama nkumbuye igitanda buri. Cyane nasinze mu ndege kabisa. Kandi yari bayimanije kandi. Nasinziriye gatoya. Ariko urakumbuye uburiri urazi uburiri bwawe. Birenze manje no muri umukozi na kuryama. Nasanzwe igiciro no bidije nasanzwe igiciro ndabyuka bro ngaje muri studio. Ukakubita hit. Yana wasinziriye mu ndoto ngaca kubyuka ngaje studio. Wowe mwasi wawe ni nuzeni. Umwasi wawe nuzo kugira ngo hagarika ngo reka gukora. Jinja guhagarika. Shitse nyene maybe mani magari. Ndashobora guhagarika mugabo umwanya mara imana kindije mwemu. Ndashakora kandi none akantu gato gatonya kamatsiko kubera ko ndazi nkabura umuntu aza kubivuga ukigenda nta abantu bagufasha ibiganiro kuri airport iki wewe kuri wewe ubifata gute nibaza ko atari byose niba bikenewe cyane ko tuvuga ibikenewe gusa wowe kere kubita akazi twe dukeneye akazi reka none ibintu amajambo nakenewe ni nazanzanya akazi nta kibazo nzobabwira ati wana kazi nakaza nakazanye nabataye mugabo nta kibazo mugabo apana all the time tuvuga nyine bisanga mu hagi usanga umuntu yanivuye mugasanga mu ndege igikenewe nakazi dukeneye akazi kenshi bro tutrade competition n'abandi nabo bavuga akazi hari ibindi nabo bavuga icyo akazi baza kuvuga inyuma y'akazi nandi akazi nikaboneka nzoga twashize aho hashize uca wumva kare harakayaga keza buri mwana wanditse mu bibereye mu Kamenge wibereye kuri airport cyose kana hariya mu Kamenge bisi mu Kamenge kinama Kamenge kinama ariko reka dutegereze igikorwa nyene dutemo twitambire niba tuzorangiza zano wereza abona nari muziki wazo tuko turawutamba reka tuwurindire umwaka urarangiye none umwaka urarangiye kabisa hari umuntu yaririmbye ati nguwo umwaka urumva ari ibintu nyene yaririmbye avuga ati umwaka uzora dufise ibintu bizima nta muntu n'umwe amenye ejo ngo tuzotoboa nibyo muri 2025 nabyo tuzi Imana ibishatse batobora so kuvuga ngo umwaka gusa
ushaka gutobora ibihe byose Imana yabishaka ushaka gutobora n'imbere yo kubyiyumvira ko ushaka gutobora rero byose umupango w'Imana ibipango y'Imana ngo umwaka ngo je ngo umwaka erega yewe murara mwazije amatelefone makayaza kumenga yego turakora kandi abataronka se kuvuga ngo batazi gukora siko badakora cyane bakora cyane se kuvuga ngo yo baronka byose n'umwezagiro w'Imana mu bibi no mu byiza uko ubuzima butugendeye nakonde kwere natugirane sibyo none kabisa ushikiriwe kandi ubushikiriwe ega bari bose bashikirwa abageze igihe cyabo je namaze kubona nta muntu yiba umwaka wundi muntu nta n'umuntu yiba umugisha wundi nta muntu yiba umwaka wundi muntu imyaka yawe ni yawe umugisha nawe n'uwawe gusa ntabwo uzigiye umugisha wawe uzokwakira nyine bizo shining nyine ntabwo bizi n'imyaka yawe nuzigiye nyine izozira wewe gusa Imana nimba mwose yagushoboje kuba nyine bimeze neza shima Imana kandi usangire n'abandi usharing ibintu Imana yaguhaye kwa yuko byo mwabuyise none ko ndetse mushobora kubona biheze se twibuka abadafise you nigga your boys is in town now yeah. Now D1 is back. Ya mwari walikuwa tuvuga ati now D1 and the manager are back. Yagarutse D1 murabibona rero yari vlog. Na twabimenye saa 9 z'ijoro niyo mpamvu ebana. Ibintu atabantu bareta ibintu birebire vyabaye. Umusore yamaze gushika town. Mu gitondo dusa mu gitondo. Ndabona nanjye ndacafise n'itiro ku maso. Saa 2 gato. Urumva ni kare cyane. Uko biri kose rero umusore wanyu yaje reka tumanda tumukure ya mabeki. Mizigo yiwe tumande tuyicomore. Ndio mwaka wa kufosi.